n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwo munsi w'Imana igenekerezo rya 25 Ruhuhuma 2024 ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza mu ntara ya Muramvya hari umusore yabenzwe n'umukobwa buca bagira ubugeni wa musore nawe ati sinokwirarana kandi nariteguye aca acikiza umwe mu bakobwa bari baje kumufasha urubanza ni ku mutumba umwe muri zone Busangana komine Bukeye yo mu ntara ya Muramvya hamaze iminsi havugwa inkuru y'umusore yateye uruhagarara mu miryango inyuma yaho ubukwe bwari kuba kw'igenekerezo rya 10 Ruhuhuma 2024 busivye giturumbuka hasigaye umunsi umwe rudende kugira ngo baragane imbere y'Imana muti vyagenze gute fata agatebe tukuyagire ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ugufyonda sabone cange subscribe hama nyene ukabandanya urashikirwa n'amakuru benayo kamwe ku kandi umwanya ku mwanya kandi ku gihe nayo abashinga amateka basaba leta y'u Burundi kwitondera ikibazo c'ibibanza mu masoko hatandukanye babona ko gusubiramwo itangwa ryavyo ryoba ririko riraba intandaro y'amatati hagati y'ababihawe ndetse na benevyo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu wakaba avuga ko vyagenze neza ku rugero rwa 99% Martin Iteretse hamenyesha ko abatarabishimye bazogerageza kurondera ahandi babaha babivugiye mu nama nshingamateka kuri uyu wa gatatu hariko harihwezwa icegeranyo c'isuzumwa rya sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta ryakozwe ku kungene ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwakoresheje uburyo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023 abashinga amateka baragarutse no ku ngingo yo gukura abakorera imiduga muri zone Buyenzi basigura ko iriko irakora ku buzima bw'imiryango imwe basaba ko boronswa aho bakorera aha umushikiranganje Niteretse avunira akagohe n'abari basigaye ko bo kwitegura kuva mu mabarabara ashikiriza ariko ko bariko bararaba uko bojanwa gukorera mu bibanza vyabigenewe nayo mu yandi makuru kandi hari abanyagihugu bamaze ikiringo c'indwi bashamiranye bafise imipanga amahiri n'amasuka bapfa itongo riri ku mutumba Gifurwe muri komine Mpanda abavuga ko bagize imiryango 150 basigura ko itongo ari iryabo ku rundi ruhande abandi bemeza ko baritsindiye amasanamu yahanahanywe ku mbuga hwaniro yerekana izo mpande zose zihanganye kuri uyu wa gatanu amakuru atangwa n'abegereye iryo tongo havuga ko abasigwa b'uwitwa Matabaro baburanye mu muryango basaba kugabura itongo sentare y'intango ya Mpanda ije gushira mu ngiro urwacitse ngo yajaniranije n'ikindi gipande kitari cegwa n'ayo matati ivyo biremezwa n'umukuru w'umutumba banyene igipande iyo miryango 150 nyene bemeza ko baciye bashinga urubanza ubu rukiri muri sentare nkuru ya Bubanza urongoye iyo sentare nkuru ya Bubanza wamenyesha ko abasigwa ba Matabaro batsinze kandi ko urubanza rwabaye ntabanduka rurashirwa no mu ngiro asaba abo bandi gushira aho intahe ishize asiguye ko batarusubirishijemwo nayo kandi ya nkuru nari nagushikirije mu ntango zano makuru mu buryo bw'impfunyapfunyo nunyemerere nyigushikirize mu buryo burambuye nuko mu ntara ya Muramvya nyene hari umusore yabenzwe n'umukobwa buca bagira ubugeni wa musore nawe ati sinokwirarana kandi nariteguye haca acikiza umwe mu bakobwa bari baje kumufasha urubanza ni ku mutumba umwe muri zone Busangana komine Bukeye yo mu ntara ya Muramvya hamaze iminsi havugwa inkuru y'umusore yateye uruhagarara mu miryango inyuma yaho ubukwe bwari kuba kw'igenekerezo rya 10 Ruhuhuma 2024 busivye giturumbuka hasigaye umunsi umwe rudende kugira ngo baragane imbere y'Imana neza na neza vyatanguye kw'igenekerezo rya 9 Ruhuhuma 2024 hasigaye umunsi umwe gusa ngo bashinge urugo mu kugira ubukwe imbere y'Imana kuko mu mategeko
ho bari barahejeje kuvayo kw'igenekerezo rya 3 Ruhuhuma 2024 niho baja kwipimisha basanga umusore aragwaye ingwara umukobwa adashobora kwihanganira aca ahitamwo guheba ivyo kubana n'uwo musore nk'uko amakuru ava mu kibano abandanya bivuga ngo wa musore yahavuye abona ko atokwisigira gusiba aca afata umukobwa umwe mu bagenzi ba mushiki wiwe bari baje kumufasha gutegura imfungurwa z'urubanza aca amushira mu nzu muri iryo joro nyene barabana amakuru hava ngaho mu babanyi hakongera akemezwa n'abajejwe intwaro ngo ivy'uko uwo mukobwa agira kabiri yoba yaremeye ko babana kandi abizi ko uwo musore agwaye ngo ntaco babiziko ariko mu nyuma zaho wa musore yahavuye afatwa n'abajejwe intwaro n'umutekano arapfungwa ku caha co guharika no gucikiza kuko hatari bwahukane n'uwo wa mbere banditswe mu mategeko umwe mu ndongozi za komine Bukeye twayaze yatumenyesheje ko wa musore yahavuye arekurwa mu ntango z'indwi akaba yari yafashwe kugira ngo acibwe ihadabu ku caha co guharika no gucikiza aho rero ngo ntashobora kurenza iminsi 14 mu gasho k'igipolisi araheza agacibwa ihadabu wa mukobwa agasubizwa iwabo mu kurindira ko bahukana n'umwe wa mbere biciye mu mategeko ese vyo kuri runo rubanza mweho mworuca gute mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire nayo mu yandi makuru kandi mu ntara ya Muyinga ibitigiri n'umurengera mu gasho k'igipolisi ibutihinda bafashwe nabi birenze haribonekeza umurengera w'ibitigiri vy'abapfunzwe mu gasho ka komine ya Butihinda mu ntara ya Muyinga iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi agasho kagenewe abantu 10 ubu karimwo abarenga 40 na makuru SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yahawe n'abegereye abajejwe intwaro ibutihinda ayo makuru hakaba avuga ko agasho ka komine karengewe n'ibitigiri vy'abapfunzwe amakuru duhabwa n'abaheruka kurekurwa havuga ko ako gasho kubatse mu metero 5 kuri 4 kakaba karimwo abantu 42 amakuru duhabwa nabo mu ntwaro hakaba avuga ko kari kagenewe abantu 10 igituma ibitigiri biba umurengera no gupfungira abantu busa kugira ngo babake amafaranga abo twaganiriye hafi bose bavuga ko hagakosa kose umuntu yagiriwe kamushikana mu gasho mu mpera z'iyinga abapolisi barondera ingene bapfunga abantu kugira bamare iminsi 3 mu gasho bahaye amafaranga urongoye igipolisi muri komine canke inyamiramabi twabishikirijwe n'umuntu vyashikiye ahagarikwa muri ubwo buryo akaba avuga ko buhonyanga amategeko bapfunzwe mu buryo butabaho abapfunzwe bisanga mu buryo bubi nk'uko babivuga hashushe intuguta irenze tugakura agahuzu hicuya kiturenze nta mwemu nziza zo guhema ziriho ahubwo umunuko uri hose kubera utuzu twa surwumwe tutagira amazi ivyo nibivugwa n'umupolisi ababaye bandanya avuga ko isuku ari umugani kuko ibihere n'inda birasinzikaza amagara y'abapfunzwe abafiseyo abapfungwa basaba ko hafatwa ingingo vyihuse abanyagihugu b'ibutihinda basaba ko habajejwe agateka kazina muntu n'akabanyororo bahashika abanyagihugu bamwe mbere basaba ko habarongoye igipolisi muri komine bimurwa ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV arabanditse ijambo s'abone canke subscribe urafyonda ko bivanye na YouTube ukoresha hama nyene ubu dushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano igisata ca politike igisata c'agateka kazina muntu igisata c'ubutungane igisata c'amagara y'abantu igisata c'inyuno igisata c'indero igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza